Okay, uyu munsi tugiye kuraba umukino w'urupfu igice ca kane. Ndibaza mwese muri bukaho twahereje yiji hamwe na jinsu babagonze, yijinsu agahita apfa, yiji agahita amarizwa na runo rugabo. Tutarabandanya cyo nobasaba coco nimukore subscribe, like na share kuri runo rubuga rwacu Burundi Movie Recap, bituma turonka izindi mbaraga zo gukora izindi video. Ndibaza mwese muri bukaho twahereje yiji yongeye kwisanga ikuzimu apfuye, aceze yarakariye urupfu avuga ati nawe uyu munsi urapfa. Twari baje mbega urupfu rushobora gupfa. Yiji afashe imbunda aca hita afyatura urupfu nta mpamvu yo kuza rwaza rumugirira ibintu by'ubujinga. Agiheza kurasa urupfu yaciye yishira kibisito kugira nawe yirase biranka ahindukiye inyuma yaciye abona urupfu bana rukomeye bana akasasu naho yarucafye karacicafye yaratangaye none bino bintu bimeze gute. Yiji yaciye atangura gutangara, ariko nange no tangara aho urupfu borurasa rugapfa. Yiji yari yumviye ati bimeze gute, urupfu rwatanguye kuvuga ati uri muramenyera rwamwiyeretse isura ya nyawo. Ruvuga ati mbega we wanyibagiye ama ino sura ntukiyibuka. Urupfu rwahise gwiha ishusho ya wa mukobwa bakundana Yesu, rutangura kumutwenga rucarufata amahirwe, rucarufata umwanzuro wo kumurungika mu bundi buzima, rurungika gasasu mu buryo nk'enogo. Yiji noneho ashizwe mu bundi buzima, yasizwe mu buzima bw'umugabo yitwa Zangiyuche. Uyu mugabo Zangiyuche yari umucoraji, yari umuntu acapa ibintu byiwe ntivyakundwa kugerezaho yari mwaragenda acabona umugore avuye muri etage agwa ku modoka. Wa mugabo yaciye agenda mucora uburyo byari bimeze. Iyo foto yarakunzwe cyane bagenze, amafoto y'abantu bapfuye. Iyo foto yarakunzwe cyane. Hanyuma uno mugabo akimera kubona ko ifoto yakunzwe acatangura gukora utuntu dukodi, afata abantu atangura kuzarabica kugira zara arabacapa uburyo baba bapfuye. Yatanguye gukora ubwononyi, umuntu w'umwononyi cyane. Ibintu byatanguye guca ku banyamakuru batora imirambo ijya nino, aba umuntu w'umwicanyi ahambaye cyane. Ariko ibintu byose amapicha ya capa byari ibintu byagugwa ku mahera menshi cyane, byagugwa mahera menshi cyane. Nawe niko kazi yikorera. Yarababagabaga yija kimara kuronka inzo ndoto ama izo ntekerezo byaramutangaje cyane no kudahwa kubera abonye umubiri yinjiyemwe ari umubiri w'umumafia, umuntu ahambaye cyane, umuntu akaze. Ariko yiji yibwiye mu mutima ati ntangora niko ndose umubiri w'umuntu w'umunyavyaha nzowukoresha ngenda kwihorera. Yaje hamwe baheruka gupfira, hamwe babagongera, acatora ya karamu, wibukino ni ya karamu yari yaraguriye jinsu, niyo yatushoboye gutana yonyene. Hano naho wataye yatanguye guhonga wa mukozi wiwe, amubwira ati urimera ivyaha yuko ari we wabikoze, niwemera nzoguha amafaranga menshi cyane. Amafaranga akubita horoshe. Memory yafashe ubwononyi bwose, bahite bafata umwanzuro wo kugenda kuyibika. Uno mugabo yahise agahonga kajya kagaba avuga ati uzokwemere ivyaha byose. Uno mugabo ntashaka kwishira ko icasha. Uno muhungu wacu Zangiyuche ama Yiji arimwe araraba wataye uburyo yiburanira. Yagize umushiduko, agiye kwa muganga bamubwira ngo nubwonko, afise ubwonko buri mu kubwagwaye cyane, asigaje nk'ukwezi kunga kugira ashobore gupfa. Ariko Yiji yarishimye cyane kubera uno mubiri nubwo usigaje igihe gitoya cyo kubaho, azoshobora kuwukoresha mu kwihorera. Yabonye hariho iminsi myinshi, iyo minsi izogera yamaze kwihorera. Yahamagaranye na wataye yaramuhamagaye avuga ati ingowe nabonye umengura umuntu uzi gucapa ibintu bimeze neza cyane, shaka turabe ko twokwinjira idiri. Kano kagabo kashimye ibintu acapa kubera nako nyene nakantu kakararara, kabonye umuntu acapa nk'ivyo acapa karishi, bagavuga ati we twokorana. Ariko Yiji akiri atangura kugabwira ati wewe uri umwicanyi, wewe ukora ibintu bibi cyane. Kuri ivyo rero wewe uri nyamaswa. Kano kagabo kararakaye cyane, ariko ashobora kuvuga ati acarakabwira ati nturakare bana na rimwe ndagukinisha. Kano kagabo kari gatanguye kurakara nakuntu barimo barakazana ibintu bitumvikana, bahise bingira idiri, baje nyine mu bintu by'ibidiri. Uno muhungu yari yumviye kukica Yiji, ariko acayibuka urupfu ibintu rwamubwiye ati ntuzokwigire wica umuntu, umunsi uzokwiyenda ngo ukishe umuntu, niwo munsi niho uzocuja ikuzimu tutarinze kugushira mu rubanza. Yiji ararufitiye umujinya gwamwicesha rimwe, ariko nta mpamvu nta buryo afise bwo kugwica. Yafashe umwanzuro wo kuzokora umupango kugira azorufate arufatishe neza. Hano ni mu maziko ya wa mugabo yapfira mu ndege. Mwene wabo na Tayu bari baje kumwibuka ku buryo yari yarapfuye. Uno mugabo Tayu yabwiwe inkuru yuko so wiwe arimwe arakurikirana ikesi ya wa muntu yica. Uno mugabo Tayu byaramurakaje cyane, ahitanwa ibidonge by'ibiyobya bwenge, ahita twara imodoka kwikazi cyane, ariko abapolisi baramubonye
baca batangura kumwirukankako. Ujya mugabo Tayiyu ni nkaho abwiwe yuko ari we yishe mwene wabo, yumvise ko se wari mwarakurikirana ikesi, yahise atangura kurakara, biboneka yuko ari we ashobora kuba yarishe wa mwene wabo mu ndege. Ariko bakimara kumufata abapolisi, yahise avugana n'umukuru w'abapolisi, ahita avuga ati mumurekure. Hano tugaruke kuri no ruhande, Tayiyu yaje guhura na Yiji, ariko Yiji yahise amusotora, ahita ahonyora ku modoka yiwe y'igiciro. No muhungu Tayiyu yararakaye, batangura kugwana. Yiji na Tayiyu batangura kugwana. Wibuke Yiji ari mu mubiri w'umuntu yitwa Zangi Yuchel. Yiji yarirukase akimara kubona gwande gwa Tayiyu rugiye kuzana inkoho, ruhita rwamurasa, ariko ntabwo yari yapfuye kubera yari yambaye antibari. Gwari bwibazango gwa murashe ngo yapfuye, kumbe ntabwo yari yapfuye, yari yambaye antibari. Yahise arufata ararugoyonzora, ahita ararutwara. Haya, agiye kurukorera ikintu mbaze, yari yaruziritse, hanyuma kubera cya kibazo ciwe aca agwa hasi amera nk'uravya burubwenge. Gwa rugabo gwahise ruza rwamutara rwagendera ramuboha, rutangura kumukorera utuntu tw'udukoryo kubera yigize umuntu w'umwatari. Reka nawe abanza ahanwe yavyuciye yaboshwe. Hanyuma kakagabo katangwe kumubwira ati jubu nshigaye ndyoherwa no kwica abantu. Umunsi wa mbere nica umuntu nkaryoherwa, niwo munsi wa mbere nari nisha umuntu. Umunsi nari mudagina n'imodoka icangonga akagabo, ako kagabo kaca karapfa. Kumbe kakagabo Yiji kamupfira mu maboko n'uyu mugabo yari yakije. Uno mugabo yatanguye kuvuga ati jewe ubu nsigaye ndyoherwa no kwica abantu, kuva aho niciye kajya kagabo naciye ndyoherwa, amaraso andyohera gukora, ntangura kuza ndica. Kuri ivyo rero nawe kukwica ni ikintu coroshe cyane, ngo manze ndakwice, manze ndakwereka utuntu nikorera. Kagabo ibintu kakoze sibindi katoye, sinzi ko novuga umusumeno kamwe gakerera ibiti. Akagabo gashangura kuvuga ati ngo ndagukerere. Yiji ni gorupfu rubi, yapfuye nabi, kana mukerera yongera yisanga ikuzimu. Nubo babare bwije, ariko yarishimye cyane. Ni giki cyamushimishije? Hajya mu nzu yari yatezemwo kamera, muri iriya nzu kajya kagabo kamukerereyemwo n'uruhavyo, nyimba novuga n'urukererezo, yari yashizemwo kamera. Kuri ivyo rero yarishimye avuga ati kajya kagabo ubu ndagafise no kuzogateza polisi kubera temererwa kwica. Haya, urupfu gongiye kumurungika mu bundi buzima. Ubu yisanze mu buzima bwande, yisanze bw'umugabo w'umupolisi yitwa Anjihiyani. Uyu mugabo yari yapfishije so wiwe kuva kiri umwana, nyina wiwe byaramubaje cyane. No mugabo nawe yigiye ubupolisi, aza yereka nyina we ati natsinze ikibazo cyo kuba umupolisi. Nyina wiwe yagize ubwoba bwinshi bimutwara, bituma anagwara kubera nyina we ntiyipfuza yuko umwana wiwe ashobora gupfa. Ariko umwana yamubwiye ati ntangorane mama, jenzo umupolisi, ariko wo hasi nabwo nzoza ndaza mu makesi akaze buzohave umbura. Ivyo bintu byatumye abapolisi benshi bamugaya. Nyina wiwe harageze igihe anapfa, ariko no mupolisi kubera gutinya yagumye agendera mu nzira zo hasi. Hano tugaruka kuri no ruhande, uno musore yarimo aratembera, uno mupolisi acahura na kakagabo kamwica mu buzima bwa gatanu. Kamwe kamujombagura ivyuma, kamwe babana muri gereza, atangura kugatera ubwoba. Kano kagabo wibuke ni kamwe kamwica mu buzima bwa gatanu igihe yaravuye muri gereza. Kuri ivyo rero barongeye barahura, hari umuntu karimwo karatishiya, karimwo karamukanga kagomba kumuzumba icuma, kacikaza kwadaka nuno mupolisi, ariko yashoboye gukoresha ubushobozi bwiwe. Uraza umuntu w'umupolisi aba yakoze utuntu tw'imyitozo, yashoboye kugashira hasi vyoroshe. Ibintu vyaciye kuri televiziyo vyinshi, bica bituma igipolisi congereza icubahiro. Bino bintu vyatumye abapolisi bubahwa. Hanyuma rero Yiji akimara kubona kako kagabo gashize hasi, yaciye afata umwanzuro wo kugenda kuraba hamwe aheruka gupfira. Wibuke yahora ari umushushanyi, yaje muri cya cyumba kimwe yashishanirizamwe. Wibuke yahora ari umushushanyi, ariko ubu ari mu buzima bw'umupolisi. Nuko yaciye atora ya video yafata kakagabo karimo karamwica, acahita arayashira muri memory arayabika. Hanyuma acahamagara igipolisi. Igipolisi cyaraje kica kibona kumbe hari umuntu yahora agica abantu akaba chapa bari baranamurondeye baramubuze, basanze yaranapfuye. Kuri ivyo rero byongereje icubahiro polisi. Abapolisi no mukuru wa polisi yaramushimiye cyane, yica avuga ati ugakoze ikintu gihambaye cyane, nubwo umwicanyi yapfuye yica abantu akabacapa nubwo yapfuye. Biraboneka yuko wakoze akazi kameze neza cyane. Tayiyu yaje kuraba ivyari vyaho abantu bari mwakorera ubushakashatsi. Wibuke niho yari yiciye kakagabo yagize ubwoba, ariko baramuhagarika abapolisi. Ari muhira yatanguye kubona umengo uno mugabo arimwo aravuma cyane, n'umugabo w'umupolisi arimwo aravuma cyane. Tayiyu
yahise telefona kugira uno mugabo barabe bamushigurikire cyane bamwice kubera arabona umengo yohava amwicira mission. Yije yicaye yabonye nyina wiwe arimo aratambuka biramunezera cyane, ariko aravye ku ruhande yabonye hariho abantu barimo baramukurikirana barimo baramuneka kubera rya begi yashira mu nzu yiwe. Kamera zari zarafashe kwa umuntu yinjije begi kuri ivyo rero barimo baramukurikirana kugira barabe rya begi ninjiye mu nzu nijya wibuke nijya begi yari yashizimwo amahera, rya begi yarimwo amahera rimwe yazanira nyina wiwe. Hanyuma yagiye avugana na nyina wiwe, ariko acavuga amufungira ibirato kugira nyina we ntava muri abo maso kubera yatinye yuko nyina we yohava amuvumbura. Nyina we nubwo uno muhungu ari mu bundi buzima yohava amuvumbura, yaciye atwara indyazi tereka imbere y'umuryango wa nyina wiwe, arimo aragenda yaciye ahura no wa mugabo arimo arakurikirana nyina wiwe. Yahise amufata aramutwara kumufunga. Hano tugaruka kuri no ruhande wa mugabo tayiyu n'ubu nta mahoro afise, yabonye ko ari umuntu arimo aramuneka, yatumwe ngo naso wiwe azoneke urupfu rwa wa mugabo w'umupolisi yaciye agenda aramwica.